Shalom, shalom, bakunzi banje aho muri hose kw'isi yose. Fashe kano kanya mbanje kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ku mazina nitwa Niyorugira Gedeon, ni umuririmbyi aririmba indirimbo za gospel zo guhimbaza Imana. Ndabipfurije Noheli nziza n'umwaka mushasha w'ibihumbi 2021. Uwo mwaka w'ibihumbi 2021 ubabera umwaka w'inyishu y'ivyo mwasengeye, ubabera umwaka w'iterambere mu buzima bwanyu. Ico Imana yabasezeraniye mu mwaka wa 2021 gishike, kandi n'Imana itivuguruza. Ivyo yagusezeraniye byose birashika. Uwo mwaka ukubera umwaka w'inyishu, uwo mwaka ukubera umwaka w'ivyo wasengeye uronka inyishu. Ikindi naco ndashimye ukuntu Imana yaduhaye abarongozi beza, abarongozi batwitayeho, abarongozi batwereka ibikorwa iterambere. Ivyo byose ndabishimye. Imana yo mwijuru ibahezagire. Nkaba nsabiye abaririmbyi indirimbo zabo zigere mu mahanga yose, zamamare, maze Uburundi bumenyekane yuko bufise Imana ibwitayeho.